Turamaze iminsi turiko turigisha twifuza ko abana b'Imana bashika ku kumenya ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki Imana yifuza nuko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ukuri. Kubera yuko hari igihe abantu bakizwa ntibashike ku kumenya ukuri. Hari igihe abantu bizera Imana ntibashike ku kumenya ukuri, bagaca batangura kugendera mu binyoma bitandukanye. Kandi barakijijwe. Abantu barashobora kuzoshika mu ijuru mugabo bazoshikayo barushe cyane. Kubera bagiriye mu bintu byinshi bita ukuri ariko atari ukuri. Kuko bagiriye ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega umuco uri muri mwebwe ucitse umwijima, uwo mwijima wobungana gute? Hari abantu bafata ukuri nk'ikinyoma n'abandi bafata ikinyoma nk'ukuri. Hallelujah. Ariko uyu munsi hari ahantu tugomba tuduge mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze iminsi turiko turigisha inyigisho nyinshi zo no kwita inyigisho doctrinal. Turi mu gihe abantu benshi mu butumwa bwiza twifuza kuvuga ibiriko biraba mu buzima bw'abantu, kandi ni vyiza yuko umuntu amenya ijambo akamenya ingene akaremeshwa. Mugabo birantera ikibazo iyo umuntu asohotse mu kibazo atazi Imana yamusohoye. Ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abaroma, igitabo c'Abaroma igice c'indwi umurongo wa 18 haravuga amajambo abakristo benshi bakunda gusoma, kandi abakristo benshi bumva bibaraje ishinga kuba ayo majambo yaranditswe ha mu buzima bwabo bakabusoma muri ayo majambo bahejeje gusoma. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma igice c'indwi, ico nita igice gitahurwa nabi canke gisigurwa nabi n'abantu benshi. Imana ishimwe cyane. Ariko ko waje ngaha Imana yagomba kubigusigurira mu izina rya Yesu Kristo. Bantu b'Imana, ikindi cyo ngomba kubabwira, ijambo ry'Imana riroroshe cyane. Kuburyo ijambo ry'Imana rivuga ngo muri iyo nzira n'ikijuju kizomenya iyo kije. C'est à ce point ijambo ry'Imana ryoroshe. Iyo wumvise ijambo ry'Imana rikiriko riraba compliqué, soit ni wowe uri compliqué canke waritahuye kutariko. Kuko icyo Imana yifuza nuko ijambo ryayo riza kuri wowe ryoroshe. Hallelujah. Complicating the word of God is not revelation. 18 ijambo ry'Imana rivuga ngo ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo. Ndabizi Paulo aravuga ati ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje, mu vyumve neza avuga ngo ndazi ko muri jewe, mugabo aho avuze muri jewe atahasigura akavuga ngo mu kameremere kanje ataciza kibamwo. Nukuvuga ahejeje kudushira mu murongo aha twereka yuko abantu bose muri kameremere kabo nta ciza kibaye. Nico twita iciza kirashobora kuba atari ciza. Hallelujah. Hallelujah. So atavuga ngo ataciza kimbamwo kuko ngomba gukora iciza, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Ndagomba gukora iciza ariko bikananira gukora iciza. Ngomba nigishe ico nita the wrong principle of life. Iyi ni principe y'ubuzima Paulo bariko aravuga, kandi abantu benshi bagiramwo n'abana b'Imana benshi bakaca bibaza ko ari wo murongo Imana yabahamagariye. Atavuga ngo kuko iciza ngomba gukora atari cyo nkora, ariko ikibi akaba ari cyo nkora. Rino bwirizwa ry'ubuzima ni bwirizwa ry'ubuzima ku muntu wese abayeho ataravuka ubwa kabiri. Twese niko twari tumeze. Atavuga ngo kuko iciza ngomba gukora atari cyo nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari cyo nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba si jewe nkigikora, ariko ni icyaha kimbamwo. Paul aragera igihe akavuga ati rero ko bino bintu bimbamwo si jewe ndabikora, aravyikuyeko akacavuga ngo ni icyaha kiba muri jewe. Mutahuri iri jambo rivuga ngo ni icyaha
kiba muri jewe. Niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza ikibi kibana nanje. Nezegwa ivyagezwe n'Imana mu mutima wanje. Mu mutima wanje ndanezerererwa Imana. Ariko ku murongo wa 23 hacavuga ngo ariko mbona ikindi kingera kiri mu mubiri wanje kigwanya ikingera kiri mu mutima wanje. Avuga ngo hari ikintu bavuze ikingera sinzi ko muri ko muratahura. Ni bande batahura ikingera ico bashatse kuvuga? Hallelujah. Ikingera bariko baravuga the law. Reka nabisoma muri ya Bibiliya yanje imeze neza. Hallelujah. 23 bavuga ngo ariko mbona ikindi cyagezwe kiri mu mubiri wanje. Nico basigura ikingera. Hariho irindi tegeko. Irindi tegeko riri mu mubiri wanje. Hakaba n'itegeko riri mu mutima wanje. Turi abantu babiri batandukanye. Hari itegeko mbona ririko riranganza mu mubiri wanje. Hakaba n'irindi tegeko riri mu mutima wanje. Paulo umwanya yabivuzemwo yari korerekana ko muri ico gihe ibwirizwa riri mu mubiri wiwe rirakomeye gusoma ibwirizwa riri mu mutima wiwe. Atavuga ngo ikingera cyo mu mutima wanje kikamfatira mpiri kuganzwa n'ikingera kiri mu mubiri wanje ikingera cyica. So the law of the flesh is sin. Ariko aravuga ngo loi itegeko riri mu mubiri wanje. Ariko aravuga amategeko kujya mumva amategeko. Ariko aravuga yuko nibwirizwa ry'icyaha riri mu mubiri wiwe. Ni law, ni loi du péché iri mu mubiri wiwe. Kandi hamagara umubiri wiwe kuba sumi kuri iryo tegeko. Nakurya dufise amategeko y'uburyo bwinshi. Turafise amategeko ya pesanteur. Aka kantu ndagatereye hejuru kiretse uvuze mu ndimi. Iminsi yose gategerezwa gumanuka hasi. Kubera iki kamanutse hasi? Kari musi y'ahantu bakoresha itegeko yuko ikintu cyose kituze hejuru isi tegerezwa kukimanura. Umubiri rero Paulo ariko aravuga ati umubiri wanje hari ikibazo kubera umubiri wanje ugumumanuka uja gukora icyaha kuko iryo tegeko riraremereye mu mubiri wanje. Umubiri rero uca wisangura ahantu uganzwa n'iryo tegeko. Mugabo akavuga kandi ati si ivyo vyonyene, hariho n'irindi tegeko rikorera mu mutima wanje. Akacavuga ngo ewe jewe ndagowe. Iryo ni isengesho ry'abakristo benshi. Ninde yonkiza umubiri untera urupfu? Bavuga ngo ninde yonkiza the flesh. Mvuze umubiri sindiko ndavuga urukoba. Aha bavuga umubiri ntibavuga corps mu gifaransa, bavuga chair. Ibintu bibiri bitandukanye. Iyo bariko baravuga umubiri ngaha mu kigiriki bavuga ngo is the spiritual body. Numubiri udafadika ugutera gukora ivyaha. Uyu mubiri wiwa ukurikira ayo mategeko y'uwo mubiri. Muga Paulo atavuga ngo ewe jewe ndagowe ninde yonkiza umubiri untera urupfu. Mwibuke ko icyaha arico kizana urupfu. Mugaba kubera icyaha kiri mu mubiri atavuga ngo ninde yomfasha kugira ngo iki cyaha kive mu mubiri. Nicava mu mubiri ndazi ko urupfu nagwo ruzova mu mubiri. Iyo bariko baravuga ijambo urupfu ni ijambo ry'ikigiriki ryitwa tenatos. Tenatos bisigura gutandukana n'ubuzima. Nico kintu cyose gitandukanye n'ubuzima. Atavuga ku murongo wa 25 umurongo ukomeye. Oh glory to God. Imana isimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Atangwe gushima Imana birumvikana yuko yamaze kumenya inyishu y'ico kibazo. Atavuga ngo Imana isimwe kubwa umwami wacu nuko jewe mu mutima wanje, the heart, the spirit, mu mpemu yanje njakariye ivyagezwe n'Imana. Ariko mu kameremere kanje njakariye ikingera cica. Dukomera amashimenshi Imana. Ema verse yose baba barayanshira muri NLT. Niho muza gutahura neza ino ntambara Paulo yariko aravuga. Intambara abantu benshi bavuga ati jewe
icyo ngomba gukora si icyo nkora, hama icyo ntagomba gukora akaba ari cyo nkora. Uko biri kose abantu bose bari ngaha baramaze gushikirwa n'ibi Pawulo ariko aravuga. Uwo bitarashikira duze ikiganza hejuru. Ndamaze kubona abantu bavuga bati jewe iri tabi nasaka kurihagarika, mugabo biranse. Haragera n'igihe umuntu avuga ati bagutwaye kwa muganga uzopfa ni wabandanya unwi iryo tabi. Kavuga ati nukuri je ndumva ko nzopfa, ubuzima bwanje buri ko buragenda, ndagowe nzopfa harafashe break ase nzopfa katayazi nzopfa itabi rizonyitsa. Nukuvuga yuko abantu benshi bavuga ngo uyu muntu ngo vyaranse kwaheba ico kintu. Inyishu ni ntivyanse kwaheba ico kintu. Ico kintu mu mubiri kiraremereye gusumba ingingi iri mu mutima wiwe, kandi ico ugaburira nico gikomera cyane. Don't feed the devil you can't fight. Ntugaburire daimon udashobora kugwanya. Imisi yose icyaha gitangura ari proposal, ari proposition. Mbega ushobora gukora kino kintu. Muribuka mu itongo rya Edeni, mbega Imana yababwiye ngo yari kwara propose. Mugabe y'umuntu amaze gufata iyo ngingo aca ava mu kibanza cyuko asabwa ivyo gukora, akacaja mu kibanza cyuko akikumuza w'ico kintu. Ubirabe neza, vyaje ubwa mbere biriko birakubaza ko vyoza, ariko uyu munsi ni ubibaza ingene wo bivamo. Kubera iki? Nivyo wagaburiye. Ariko ko waje nga uyu n'umunsi wawe wanyuma mu izina rya Yesu Kristo. Para tavuga kino kinatijewe ndafise ingorane, ndagomba gukora iciza, ndavyuka mu gatondo ndi umwana mwiza, ndagomba gukora iciza, nkavyuka hakiri kare nkiyumvira ivyiza ngiye gukora, nkiyumvira amahera ngiye guha abantu, ariko nsitse mwibarabara ukuboko kukanka kavuga ati none jefise ingorane yahe, kubera iki ndabishaka ntashobora kubikora, kubera ko umutima wo gushaka ufise inkomezi zikeye ku buryo ushoboye gukora ibyo uri kurashaka. Gushaka si icyiyumviro, gushaka ni telechargement y'ubushobozi bwo gukora icyo ushaka. Ikintu cyose wifuje utigeze ushikako ntawe uzokwigera kikubaza. Icyo wifuje kikaronka inkomezi zo gukorwa nico abantu bamenye ko watifuje. Kwifuza ni conception spirituelle. Iyo uri kurifuza uri kuratwarinda, uri kurifuza gukora entreprise na hata amahera ufise uri kuratwarinda, kubera ko ivyo bintu uri kurifuza buke buke bica bifoma ico twita vision. Vision ititangura guhinga uva umubiri wawe wo kumenya aho uronderera. Iciza ciyerekwa suko waba ufise ikintu ubona. Iciza ciyerekwa nuko ari gufasha kudata umwanya urondera aho utategerezwa kuronderera. Where there is no vision, people perish. Atagira iyerekwa abantu bose bagenda uko bisakiye, kandi abantu bose barapfa. Kubera iki? Habuze umuntu atora inzira. Warubizi yuko muri kino kibanza hari abantu batoye inzira y'ubuzima bwabo ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byoca bikira. Vision is not vision if it's for yourself. Iyerekwa si iyerekwa iyo rishoboye gukora iby'iwawe gusa. Iyerekwa ni gikoresha Imana ikoresha kugira ngo ushobore gukora no kuba atavuga ururimi nawe.
That's the power of vision. So, Paul atavuga ngo, I know nothing good lives in me. Muri état d'empêcheur. Muri sinful state. Mu kibanza cy'umunyabyaha. Nta cyiza kibayo. Imana ikiratwereka ati, umunyabyaha nawe yo guha amahera. Imana ntivyita gukora icyiza. Ivyita kwikunda. Kuko yaguhaye kugira uzoyamusubiza. Abantu benshi barakijijwe ariko ntibashobora gushima agakiza kabo kuko batumva iyo bavuye. Ntibumva aho bavuye, ntibumva ahantu bavuye ingene ari habi. Aho Paul avuga ngo I know nothing, wavuye ahantu atakintu na kimwe cyiza, naho utwenga nabi. Ndaza kukazako atavuga ngo that is in my sinful nature. I want ndashaka gukora icyiza. Akacavuga ngo what is right but I can't. Hamwe avuga I want ndashaka, ahana akacavuga ngo I can't. Gusaka ni kibazo cy'ibyo wateke mu mutima wiyumvira, ariko gushobora ni kibazo cy'ubushobozi ufise bwo kubikora. Ndaza abantu benshi muri mwebwe s'abantu babi, n'abantu bananiwe gukora ibyiza bifuza, ariko umunsi turumva inyushu. Atavuga ku murongo wa 19, I want to do what is good but I don't do what is wrong. I don't want to do, singomba gukora ibibi. Niso ituma umuntu wese iyo akoze ikibi atakubwira ngo nukuri ngo no munsi ngo numva ndiko ndicuza mu mutima. Siko bibashikira. Umuntu wese yakoze ikibi, yaba kijijwe yaba dakijijwe, acavuga ati mana yanje ibintu nakoze uyu munsi. Kubera iki? Uko waremwe hari hibwirizwa ry'Imana rikigendera muri wewe. Hari akantu k'Imana kaguhamagara ati ibyo bintu rikurakora si byiza. Nawe ukagahindukira ukabwira ati ndabibona ko atari byiza mugabo birase. Ati byiza. Mu bisanzwe nta muntu akora ikintu kibi akekeranya ko ari kibi. Ukigikekeranya ntaco wokora. Kuko Satani arazi ibanga ryo gukekeranya. Nta muntu akora ivyo akekeranya. Uyu munsi ngomba wige gukekeranya kwawe ku buryo uko gukekeranya kwawe gutangura kugukekeranya. Ndagasubiremo. Uyu munsi kuko hari abantu bavuze ati ararafi ni Davi, wige gukekeranya kwawe. Uko gukekeranya ntikuguhe gukekeranya, wewe wige gukekeranya kwawe kugezaho ugukekeranya kwawe napo gutangura kugukekeranya. Kuko umuntu wese akekeranya ntarishuri ivyo agomba kore. Ivyo bintu bigutuma ukekeranya nawe utangura ubikekeranya ku buryo navyo bigera igihe bitarishuri ivyo bigomba gukora kuri wewe. Atavuga ngo I don't want to do what is right but I do it anyway. Umurongo wa 20 atavuga umurongo wa but if I do what I don't want to do, I am not really the one doing the wrong. Paul aravuga ati sije nkora bibi. Akanumukumve neza. Sije nkora bibi. Ibi bitwagiriza abantu isoko ryabyo sabo bantu. Paul aravuga ati sijewe none sijewe kuko jewe ukuri saka ivyiza. Mugabo ibi bibi ndiko ndakora nuburemere busumba umutima wanje. Akatavuga ngo it is sin, ni cyaha kiba muri jewe mbana n'umuntu atanyorohereza. Abantu bize muri interna cyangwa mu campus barumaze kuba upartaza usangira icumba n'umuntu hamuvuga ati mana yanje ikitago kinkura ko gute. Adasasa cyambere indobo amasafuriya amasahani uyasanga mu muryango akubwira ati welcome. Wa muntu mubana ukavuga ati mana yanje utaha ugasanga yuga icumba. Ahari abajene bariko baranyumva ukavuga ati none wewe wagize muzi kwa papa wawe hamwe wumva amahoro yawe yose yaheze kubera umuntu mubana. Urabizi ko abantu bashobora kubura amahoro kubera umuntu babana vyonyene. Kubera uvuga ati none uyu muntu ameze gute? Abapangaye amen. Hallelujah.
uvoma amazi gaca kubwira ati indobo zinga. Hari abantu bafise imitima kugeza naho uri kuranwa amazi avuga ati muga namwe munwa amazi menshi resides kavuga ati none twoge gute baguharurira n'amazi woga. Hari abantu batabizi avuga ati indobo yose geza hagati kubera umuntu mu bantu kabura amahoro. Nivyo Paul ariko aravuga ati ndafise umubanyi ambangamiye. Ikibazo inyishu y'uwo mubanyi ni kuva hafi y'uwo mubanyi. Ni wava hafi y'uwo mubanyi uzosuronka amahoro. Glory to God. Mirongo inamwe avuga ngo I have discovered hasatulaba. I have discovered naragize découverte. Mwumvire icyo Paul ariko aravuga. Ntiyariko aravuga poem y'amajambo agenda arakurikirana. Yariko aravuga icyo twita the principle of life. Muri NLT hatavuga ngo I have discovered this principle of life. Nahasanze rino bwirizwa ry'ubuzima kandi ndababwiza ukuri rino bwirizwa ry'ubuzima ribayeho ku bantu benshi cyane. Nitegeka abantu bagenderamo. Kubera iki? Benshi batwara inda yo kwifuza bakagira intege nke zo kuvyara. Biri kivuga ngo twari dukuriwe, twari tumeze nk'abagomba bavyare, ariko twavyaye umuyaga gusa. Iyo bavuze ngo twavyaye umuyaga no kuvuga yuko twagize conception y'ibintu bitagira ikimazi, wari umuyaga gusa. Bantu b'Imana, gutwara inda ni kimwe, kuyivyara ni kindi. Muzokumva umumama umwana yapfuye kubera yabuze inguvu zo gusunika umwana. Ndabeshe epruta kwitwara byari byoroshe. Mugaba mezi 10 uravuga ati God what a life. Ndakunda abakobwa bavuga ngo barakunda abana. Bamaze kubona hari abakobwa bakunda abana. Yo ico kibebe ngene ari cyiza numva no kijya amatama ni byiza. Yaje ni sawa. Hallelujah. Mugabo Imana irakurindira igihe izora bakoheye mukunda abantu. Gukunda umwana ubonye biraryoshe. Umwana atembere ngo avuga ati kinzanire ni sawa. Muga kurara mijoro udasinziriye si sawa. Amezi 9 ugenda umenga uri kwa steri yo mu Buyenzi si sawa. You see, nukuvuga yuko igitsigiri kinini cy'abantu bakunda amaresultat y'ivyo babona ariko badakunda igikorwa kizana ayo maresultat. Glory to God. La plupart abantu baravuga ati jo nanje no umukozi w'Imana nkujya ndiko ndabona imbere ni vyiza. Ni vyiza. Mugabe utanguye kumenya amasaha tujyama ni utuvuga ati oya reka nzoje muri banki gukora. It's a principle of life. Yuko ibintu byose vyiza tuvyifuza mugabe imbuto zavyo atazodushaka. Paul avuga ngo when I want to do what is right avuga ngo ni principe y'ubuzima. La plupart iyi principe rero ni bwirizwa riri ku bantu batarakizwa. Hari umuntu ambwira ati no Igo bwirizwa rirakora no ku bantu bakijijwe kuko nanje nawo nkijijwe ndazi ibintu nifuza bikanka ko ndabikora nibindi nkashaka nkamanisanga niko ndabikora. Si kibazo cy'ivyo uri kurakora, ni kibazo cyuko ugaburira umwansi wawe gusumba uko ugaburira Imana iri mu ruhande rwawe. Icyaha ku mwana w'Imana hari benshi bavuga ngo Jeffrey ngo pastor gusinzi ngene mu byagenze none vyagenze utabizi no igenda ndabimenya gute. Urumva ngo jewe ngo nukuri ngo ni accident ngo ni sanganya ngo janguye nkaho umenga inyenyeri yarakorotse mugwa mu mutwe. No, igituma umwana w'Imana adashobora kugira accident y'icyaha nuko afise mpwemu yera. Umwana w'Imana afise ubushobozi bubiri. Arafise ubushobozi bwo gukora icyaha kandi arafise ubushobozi bwo kudakora icyaha. Nico gituma atari misi yose wamukora ivyo umubiri wawe uri kuragusaba. Hari igihe ukomera
ukavuga ati uno munsi ntavyo nkora. Kuba ushoboye kubihakana nico kikwereka yuko inkomezi zo kubigwanya ziri muri wewe, bisaba kuzigaburira. Glory to God. Iyi principe ya buno buzima Paul ariko aravuga uyu munsi tugomba tuyitsambure mu izina rya Yesu Kristo. Ngasikora abantu bacavuga bati umwansi wanje ahorantera ntateshuka nzira zawe nagambirira gukora ibyiza ibibi. Umuririmbyi aragira n'igihe akubwira ati mpura navyinshi. Iyo ndirimbo y'abakristo barayikunda kuko mu bisanzwe iyi chapitre 7 ni chapitre beki ku bantu benshi bagagenderako. Yakoze ikosa ngo ngo rega ngo na Paulo ngo nimwe Paulo yavuze gute ngo icyo nshaka gukora si cyo nkora, ariko icyo ntashaka gukora akaba ari cyo nkora. Twambaye umubiri, niwe wambaye umubiri, ntitwambaye umubiri kuko ababatirijwe muri Kristo bose bambaye umubiri. Bambaye umubiri. Umubiri nico utunze. Vuga uti ndatunze umubiri. Nimba utunze umubiri ni ukuvuga yuko ni uri en charge y'ingene ugaburira. Ngoma kuri gusubiramo. Ntiwatewe n'umwansi akomeye kugusumba, watewe n'umwansi wagaburiye. Ufise umubiri mugabo wewe nturi umubiri. Nico gituma Paulo avuga ati ndafise ingorane ngeze mu mubiri, mugabo ngeze mu mutima wanje ndahasanga Imana. Kubera icyaha kigomba opportunité y'umubiri. Kigomba iyo mvuze umubiri hari abantu bava bitahura nabi. Singo ndavuga uwo mubiri wo hanze. Hari umuntu atavuga ati wabonye muza kurya amarago ndababwira umubiri murawugaburira. Ati wabonye wama mukabana ndiko ndakubwira urya inyama icyaha uri kura kigabo. Sivyo ndiko ndavuga. Icyaha nikigaburirwa n'inyama, icyaha kigaburirwa n'ivyumviro. Kandi n'impwemu ntigaburirwa n'inyama, impwemu igaburirwa n'ivyumviro vy'ijambo ry'Imana. Yesu atababwira ngo I am the bread of life, nize mukate w'ubugingo watuva mu ijuru kwa data. Basokuruza banyu bariye mano mu bugarago barapfa, ariko jewe naze kugira ngo murye muhabwe ubuzima. Uyu munsi ari ishuri tugomba dusohokemo. Kubisanzwe umunyeshuri wo muri chapitre 7 abakiri muri primaire ageze kuri chapitre 8 aba yinjiye muri université. Iyi ni principe y'ubuzima itiyaplika ku kareme gishasha. Amategeko yo mu Rwanda siyo mategeko yacu. None uracyafise icyaha muri wewe cyangwa ufise mpemu yera muri wewe? Chapitre 8 murazingane hacavuga yo ndagakunda. Mugabo reka tugenda kuri chapitre 25 kuri muri NLT. Thank God. Vuga ngo thank God na hakifungereza katwariye. Basi ndashima Imana. Muri NLT bacavuga ngo inyishu y'ino equation a deux inconnus, umutima n'umubiri. Iyo nyishu yavyo ibonerwa muri Kristo Yesu. Havuga ngo thank God. The answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is, uko bimeze in my mind, mu vyumviro vyanje ngomba kubaha ibwirizwa ry'Imana, but because of my sinful nature, ariko kubwa kameremere k'icyaha, I am a slave to sin, nkacamba umuja ku vyaha. Ico Martin Luther King yanditse, which I don't the Lutheran theology, abantu bize theology ya Luther, bavuga yuko hariho cohabitation nature divine na nature pécheresse. Suko genda bibona kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega iyi niyo nyishu ndabafitiye, mbega mwisoko rimwe haravayo amazi arura n'amazi asosa. Birashoboka? So nimba wakiriye Kristo akaba ari ku ngoma y'umutima wawe,
ni gute uvuga ko gifise kameremere k'icyaha? Ni gute kameremere k'Imana kabana na kameremere k'icyaha? Kameremere k'icyaha katidegembya, ntibishoboka. Ni nk'Uburusiya na Ukraine. It cannot cohabit. Hallelujah. Ariko icyo nizera nuko iyo umuntu yakiriye imbuto y'ijambo ry'Imana, muvyumve neza, ivyahora bikugwaniriza muri wewe bica bitangura kukugwaniriza hanze yawe. Simvuze ko vyahagaze, mvuze ko vyimuye ikibanza vyahora bikugwanirizamo. Uyu munsi icani kiva indani muri kamere kawe. Uyu munsi kiva mu vyuraba. Kare ivyuraba vyari synchronize na kameremere kabikora. Ngasiko biri uyu munsi, kuko Yesu yamaze kwicara ku ngoma y'umutima wawe. Abera bavuge bati amen. Yo, ngoma ndabereke rero yuko icyaha kiri mu mubiri. Abaroma 8 tunyarutse, Abaroma 8 cyo cyambere 8:1 gushika ku murongo wa 3. Abaroma 8:1 gushika ku murongo wa 3. Nuko rero vuga uti nuko rero mwumvise chapitre 7 yose igenda avuga ati je ndagowe, n'umuntu aguma avuga ati ndagowe uyu mubiri nambaye si wonza mbarangezeo nzambara ubwiza bwa Yesu akira umugisha umwana w'Imana. Hari abantu bafise isavu ry'imibiri yabo, uvuga ati yataza kuba uyu mubiri je mba ndi umukozi w'Imana. Ikibazo cyabaye umubiri ni kimwe mu bansi batatu b'umukristo: isi, umubiri na Satani. Sibo bansi b'umukristo. Mwumvise bavuga mu icyaha. Uyo mubiri wambaye, Imana ntiyakuvumye mu kuguha umubiri, Imana yaraguhezagiye mu kuguha umubiri. Kuko yaba udafise uyo mubiri n'abagwayi ntubarambika kwibiganza. Mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari iki? Ari ingoro zande za mpwemu yera aba. Thank you. Bacavuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Kano mukumvirize neza. Iyo bavuze urubanza bavuze yuko hari abantu bagiriza n'abagirizwa. Iyo bavuze urubanza bavuze yuko iki kwagiriza cyose kizana amasura. Ndabesha. Kikazana amapreuve ashobora kugutuma uciga urubanza. Cyavuga ngo rero nuko naho urubanza rwoza rufise preuve y'icyaha wakoze, ubwo rubanza ntigwo gutsinda kuko uri muri Kristo Yesu. Munyumvirize neza, kuko ndazi ko abanyeshuri bama batahura nabi. Basavuga ati uvuze ngo usatse kuvuga ngo naho umuntu yokora icyaha nta na kimwe. Niso gituma ari wowe wavyumvira atari je navyumviriye. Sico nshatse kuvuga. Mwumve neza ko ndiko ndashaka kuvuga, kuko kano gasavuza abanyedini. Nshatse kuvuga yuko igihe Satani yasanga umuherezi Yoshua yambaye impuzu z'ubuhoma akaza akamwagiriza, Imana yabonye ko yambaye impuzu z'ubuhoma. Imana yabonye ko mu yandi majambo acafuye. Mugabe Imana yamubwiye ngo gwa hiyo Satani, kuko uyu ari urubeya rwokowe mu muriro. Yarafise ivyo bintu. Mugabe Imana yaranse kumwita ivyo yambaye. Imana yamwise kimubonamo. Ndiko mvuga ngo uri muri Kristo Yesu urubanza rwose naho Satani yovuga ati ndahagaze imbere yawe wakoze wabeshe, arashobora guhagarara afite na preuve zuko wabeshe. Imana ntihakana ko wabeshe. Imana ivuga ati yabeshe. Mugabo aheze imyaka 2000 hari umuntu yapfiriye ububeshi bwiwe. Imana ivuga mu bisanzwe mu rubanza umuntu afise ama preuve afadika ni watsinda urubanza. Ndabesha. Abwira Satani ati wewe uzanye ico yakoze.
Yesu nakacavuga ati ndafise ico ndakabwira ka Satani, wewe uzanye ivyo yajeje gukora, nanje nzana amaraso yanje. Ku murongo wa kabiri hacavuga ngo kuko ikingera campwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu. Bavuga ngo ubugingo bwa hehe? Kuko hariho n'ubundi bugingo bwo muri chapitre 7 butari muri Kristo Yesu. Cancunguye ngo singanzwe n'icyangira c'icaha n'icurupfu. Umurongo wa gatatu iki vyagezwe bita jombra digoza. Iyi verse imisi yose ugomba uyisome kameme ucuvuga mu ndimi zitamenyekana. Kuko iki vyagezwe bitashoboye gukora. Reka mvuge muri verse zindi havuga ngo iki vyagezwe bidashobora gukora. Kubwa kameremere kacu Imana yatumye umwana wayo afite ishusho y'umubiri w'icaha kubika imazi c'icaha itsindi icaha kiri mu mubiri. NRT havuga ngo itsindi icaha mu mubiri umeze nk'uwacu uwo Yesu yari yambaye. Itanguriro gatandatu mbere ko ndangiza ndafise ingorane zo gusigura verse imwe nkayimara ku mwanya munini kandi nzi yuko dutegerezwa gutanga iminota mike. Itanguriro gatandatu gatanu nuko uhoraho murabe abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mw'isi kandi ko ivyumviro by'imitima yabo vyamogoroye gukora ibibi gusana ntayo. Murongo wa gatandatu hata havuga ngo uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi bimutera intuntu mu mutima. Can I preach deeper? Tuje ku murongo wa kane hejuru gatoya ndabereke kano kana. Havuga ngo muri ico gihe hari bigatanya mw'isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu. Kuvuga aha bakoresha ijambo ryitwa Nephilim spirits. Nephilim bisigura fallen. Fallen bari kwaravuga ko amateori abi ashoboka ko abamarayika baguye, abamarayika basambanye n'abana b'abantu bakavyara abantu badashobora ama hybrid. Aha ni mu gihe cande ca Nowa. Havuga ngo abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarana, nabo bana nibo bahizi ba kera babaye barurangiranwa. Muri kino gihe ca Nowa hariyo proverbe bavuga ngo uhiga nka Nimrod. Nimrod yari umuhizi wa mbere, niwe yatanguye ubwami, the first kingdom ever. Ubwo bwami yatanguye bwari ubwami bwa Babylon, nibo bubatse umunara w'i Babeli. Kubera iki nawe yava muri Nephilim spirits. Abamarayika bavyaranye n'abana b'abantu canka abana abo bita abana b'Imana, the sons of God. Iri jambo sons of God hari gihe rikoreshwa ku bamarayika bakavyarana. Rero Bibiliya ivuga ngo Imana ibonye ivyo bintu irababara mu mutima yicuza igituma yaremye umwana w'umuntu. Reka turondere mu Congereza havuga ngo kandi imagination yose y'umuntu yari imaze kuba contaminate n'icaha. Umuntu umubwiye ati wiyumvire ikintu ciza cyo kubako, ico kintu ciza yiyumvira cyari icaha. So the Lord was sorry. No, ku murongo wa gatanu havuga ngo the Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Kw'ivyumviro byose biyumvira bwari ivyumviro byo gukora ikibi gusa byamogorewe gukora ikibi. Imana ishimwe cyane. Iki ni icyaha kimaze gufata imagination y'umuntu, ariko ndaza kuvuga inyishu yabyo mu izina rya Yesu Kristo. Rero ico gihe havutse ibigatanya ndasa kubikuramo inyigisho zibiri. Ndasa gukuramo inyigisho ya mbere y'ivyabaye, kuko muri Matayo igice ca 24 murongo wa 37 Yesu atababwira ngo nkuko vyari mu gihe ca Nowa niko bizoba biri mu gihe cyo kuza ku mwana w'umuntu. So the Nephilim spirit will come back. Aya ma hybrid azoza mu cyo twita genetical engineering. Avuga ko ama hybrid azogaruka nkuko vyari mu gihe ca Nowa. Mu gihe ca Nowa vyari bimeze gute? Mu gihe ca Nowa hariho ivyaha bibiri vyari bikomeye. Mu gihe ca Nowa
abantu bavuga yes ntibizera Imana ariko mu gihe cya Nowa hari ubusambanyi bukomeye cyane harimo ico bita hariho ugusambana kw'abagabo n'abagabo n'ubusambanyi bw'abagore n'abagore ariko Yesu avuga ngo mu gihe nzogarukirako nkuko vya aya matre yo kwa Nowa niyo muzosubira kubona kandi uyu munsi turafise ico bita gay pride abantu baza mibarabara bakamanifesta bakavuga bati twebwe turanezerewe yuko turabagabo bakunda mu bisanzwe no munsi biragoye ingene George ashobora kugira mariage na Matayo mugabo arafite ico bita gay pride bakagenda ni itariki zingahe ntazo nibuka bagacagana mu mabarabara kandi abapolisi barabaherekeza mugabo ugiye muri ivyo bihugu hagarara mibarabara gutangura kuvuga ubutumwa bacakubwira ngo ivyo bintu uri kurakora nibiki nkuko vyari bimeze mu gihe cya Nowa niko bizabimeze mu gihe cyo kugaruka ku mwana w'umuntu. These are signs. Bibiri bivuga ngo muzokumva intambara muzokumva ibihuha by'intambara bacavuga ngo ariko uko kuzoba rukuramukwa umunsi umwe nzokwigisha ikigwa cyitwa the protocol. Murabona akarorero nobaha mwese muri ngaha ndasiko muri ko murumva makuru bavuga bati abarusiya vraiment Putin gamana ya ujya muhungu yakuze nabi vraiment urani ibintu agomba gira ndazi ko mwese muvuga muti none kubera iki bateka ijya gihugu singoma na impose opinion yiwanje mugabo hari ikintu kimwe ngomba kubabwira ubwibone bugenda imbere y'umuntu wese agomba kugwa. That is the case of the United States. Ndaraba ingene Ukraine bayibwiye iriko rondera alliance muri OTAN bakababwira ati umviriza mwebwe nimukore ivyo mushaka vyose turi ngaha abafaransa turi ngaha abadagi turi ngaha Etats-Unis turi ngaha vya bihugu vyose bigize the council the security council bafise veto pouvoir de veto bakababwira ati nimukore nta nakimwe mu kirundi bavuga ngo uhagarariwe n'ingwe kugeza igihe uyu mukuru w'igihugu abona yuko atarahagarariwe n'ingwe yarahagarariwe n'amatigre en papier. Hama babateye bagoma babatere ikintu cyambere bakoze tugoma dukure abasoda bacu et pourtant glory to God kandi bari bababwiye ati ivyo mukora byose turi kumwe namwe bafise amasezerano ntimwegere ahari expansion y'abarusiya niyo mategeko bari bafise ntimwegere ku ma frontiere ya kino gihugu kubwo ndabisiko mwese muzi cyari cyo guerre froide bafise ayo mategeko uyu munsi bari kubararira tugomba ofite umwe baramuteye bagomba bamwice abandi bavuga bati turabafatira ibihano ikibazo nibaza Ukraine yaziziki kuko ni victim yazize kwizera abantu bitwa ko ari abagabo badashobora kuba abagabo mu gihe cy'intambara kugeza abarusiya bababwira bati nimukoreko nitwebwe bambere dufise ama arme nucléaire mwe intervene tuamene igari abantu bamenana. Glory to God. Ariko ndasoma bari ko baravuga yuko Russia ifise misile ya mbere ikomeye igenda 7000 km par 3 secondes. So murabibona yuko mu gihe cyanyuma ibigwaniso sivyo kugwana ibigwaniso nivyo kuvugana negotiation ni vya bindi vy'umuvyeyi ahagarara umwana ariko arafyina akaca kureka amamira ati wayibona. That is it. Ariko ngoma ndababwira ikintu kimwe ni vyiza ko abana b'Imana buguruka amaso ikibazo ibihe vyacu biriko bitujana he. Glory to God. Rimwe na rimwe so hari ikintu mpora niyumvira God bintu birangiye mu mutima kuko mvuga ati none finalement hari abantu bigize abapolisi bisi ico bita power sharing. So igihe abantu bapfa muri Libya amaraso yaseseka ntiyara amaraso kana kimwe kigeze kiba. So hari abantu bashoboye gutera intambara bonyene n'abandi bategerezwa kwama barindiriye ko babagwanira
nicyo gituma iyi si igizwe n'abantu babiri, abashiraho ingingo n'abashikwako n'ingingo. Twebwe ngaha turi ntacyo mvuze. Iyo bakubwiye ko umuntu afise ikigwanisho gishoboye kwibuza gatoyi, gishobora kwica 2/3 z'isi yose, what is that? Kacho yumvira umuntu yagikoze gute? Nkuko byari bimeze mu gihe cya Nowa, niko bizoba biri mu gihe cyo kugaruka ku Mwana w'umuntu, the Nephilim spirit. Bazoba bafite murazi ikintu bita intelligence artificielle, artificial intelligence. Okay, reka ngaruke mu cyambo cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo buri aragera igihe akavuga nti ku murongo igice cya 14 umurongo wa 4 akavuga ngo mbega hari ikintu cyiza cyova mu gihumanya. That's the question. Ninde yashobora gukura ikintu gitunganya mu cyanduye? Erega nta uriho, nta numwe. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira kugoroka kw'Imana. Iyo ni principe y'ubuzima bw'abantu bakigendera mu mwijima. Mugaba kuri twebwe natwe twakiriye ubugingo, turafise principe y'ubuzima. Si kibazo cy'ibyo tugomba gukora tudakora, twebwe tukivyumvira ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo ibaho ubushobozi bwo gushaka no gukora. Ntimwakumvise neza. Mu bisanzwe ukiri kuri yumvira ikintu kuzogikora, Imana nivuga ntiyavuga ko ipomo iri kurasunika energy zo kugikora. Uri kuri yumvira feasibility, uri kuri yumvira na possibility. Ukiri kuri yumvira ijambo ry'Imana rivuga ngo he gives you power, abaho ubushobozi bwo gushaka, mwebwe musatse muca mukora. That's your case. Iryo sibwirizwa ryanyu. Rero bino bintu Bibiliya ivuga Zaburi 14 umurongo wa mbere havuga ngo ikijuju cibwira mu mutima. Oyavuga ikijuju cibwira mu mutima. Yo. Ikijuju cibwira mu mutima. Bivuge gose nta na kimwe ntitugufunga. Imana ishimwe cyane. Ikijuju cibwira mu mutima. Cibwira mu mutima. Wiyumvira ibijuju dufise ngene bingana. Wiyumvira ibijuju vyambaye ama costume dufise ngene bingana. Wiyumvira ibijuju by'abantrepreneur dufise ngene bingana. Seno y'ijambo ry'Imana. Ariko ari inyishu ngomba ndakwereka mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma 4 roba zenteleba ku murongo wa 6 ijambo ry'Imana ritarivuga verse nibaza ko iri tatuwe mu mutima wanje. Hatavuga ngo for David saw the blessedness of a man. Dawidi yabonye amahigwe y'umuntu Imana idaharura kwica. Ariko arishura Paulo. Havuga gute? Havuga ngo nuko Dawidi we yavuze ubuhigwe bw'umuntu uw'Imana iharura nk'ugororotse atari kubw'ibikorwa. Uw'Imana ivuga ati uragororotse imbere y'uko ukora. Uw'Imana ivuga ko agororotse en dehors y'ivyo yakoze. Et pourtant benshi dufise bibaza ko bagororotse kuko hari ico babanje gukora. Ntaco wokora cyo gutuma ugororoka. Kuko ico ushoboye gukora cyose nimba kiri mu kirere cy'icyaha naho coba ciza kizokuzanira urupfu. Si kubw'ibikorwa vyacu, si kubw'inkomezi zacu, ariko ni kubwande kubwamwe mu Imana. Asavuga ngo nuko David saw the blessedness of a man. Ndakungene bavuga ngo amahigwe. Hano bavuga ngo David congratulates the man and pronounces the blessing on him to whom God credits. Uw'Imana isira kukugororoka. Praise God. Uw'Imana iharura ko kwagororotse atacarakora. Aho kana murakumva. Ndagororotse atagikorwa cyo kugoroka ndakora. Aho kandi bande bakumvise. Erega ntabahereye kwa Adamu ntimushobora kuvyumva benshi. Naguma ndakubaza. Adamu igihe yakora icyaha niho waruri. Sa? Adamu igihe yakora icyaha niho waruri. Epuruta wacitse umuvictime w'ibintu vyakozwe atari huri. Wavutse wisangura umunyavyaha. Uvuga nk'umunyavyaha wiyumvira ko umunyavyaha. Ibintu byose ubikora mu cyaha. Kubera iki umuntu umwe yakosheje.
nukuvuga ko wabaye umunyabyaha imbere yo gukora icyaha. Hari abantu bavuga ati none ivyo uvuze nivyo bien sûr que oui, Dawidi avuga gute ngo mu vyaha niho mama yamvyariye. Navukiye mu vyaha. Iyo nkoze icyaha utarakizwa, iyo ukoze icyaha nta kindi wokora, nico uzi cyonyene kuko nico wavukanye. Rero kurya atariho wari uri mu itongo rya Edeni, no kumusaraba igihe apfa apfira ivyaha vyawe, naho nyene siho wari uri. Wacitse umunyavyaha imbere yuko ukora ivyaha, niko ukugororotse imbere yuko ukora igikorwa cyo kugororoka kubw'umwe wenyene ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. That's our victory in the name of Jesus Christ. The blessedness. Bwira umuntu ati ndafise amahirwe yuko Imana itamparura ku icyaha. Kamubarira neza. Natavyumva ucuhabura kumubwira ati look at me, I'm a wonder. Ndaba neza. Ndafise amahirwe yuko Imana imbonye ivuga ati what I see Jesus, I see Jesus. Ndafise amahirwe yuko Imana indavye itaraba ivyo nkora, iraba icondi. Ndafise amahirwe yuko atasimana isaba gukora, isaba ico ncika. Ndafise amahirwe yuko nciye mu mwonga w'amarira ndawushindura ahantu hama. I have that blessedness. Uwo mugisa ndawufise. Atari kugira ngo ngendere mu vyaha, kubimenya nivyo bigukura mu vyaha. Suranda bazakatalaba brahosketeleba. Timoteyo igice cya kabiri cya Timoteyo igice cya mbere umurongo w'9. Havuga gute? Igice cya mbere umurongo w'9. Timoteyo 2 Timothy 1:9. Havuga ngo yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wera udatewe n'ibikorwa byacu. Hari abantu babaza ati none tugiye mu bitaro tuba tugiye gukora iki? No. Mu bitaro tuba tugiye gukora ibikorwa byo kugororoka gusa. Mu bitaro tuba tugiye kumanifesta ico turi. Tuba tugiye kugaragaza. Biga sivyo bitugira abagororotsi. Nico gituma n'abatizera Kristo bagendayo. I live in the life of manifestation of who I am. Sin ntaco mfise nkora kugira ngo ncike icondi kiri impose. Cyo gituma bamwe wicara muri bus iminota 2 bakacabwira ati none wewe urakijijwe. None wewe vyukuri Yesu ni Imana. Muretse ko n'abakristo bagira ati Yesu ni Imana. Bivuge Yesu ni Imana. Ati yego none ni Imana. Ati none igihe Yesu yava mu ijuru nimba ari Imana ninde yasigaye mu ijuru? Wabonye yone muciye mutangura kuraba ntimusubira kuraba ngaha. Ico nico kibazo abamizima bama bariko barabaza abakristo bakavuga ngo ngumviriza rero watsinzwe nuko avuga umviriza rero fata gwawe nanje fate gwawe. Mugabo waribagiye yuko Imana ari omnipotent, omnipresent. Imana ibera hose icyarimwe. Imana yacu nta kintu na kimwe gishobora kugiranywa nayo. Yesu nta yindi comparison yiwe ihari. Kuko kugira bagereranya ibintu n'ibindi bisaba ko ivyo bintu biba bisa. Jesus is a God in his own class. Narakoze ubushakashatsi shakisha Imana. Naragenze mu mahanga yose kugira nasanze oh nasanze urabibona iyo cyo tuvuga ngo nta yindi Imana ihwanye nawe ntubiririmbe gucyo gusa uca wiyumvira urumogi waruriko ariko uyu munsi umuntu akuraba akavuga ati boy you are too handsome for that story. Uri myiza gusumba inkuru uri kuravuga. Uyu munsi ubwiye abantu ko wari ukenye vya nyuma barakora bakavuga ati no ivyo uvuga ntibigusa kubera iki sinsa n'inkuru ya kahise sa niyo ndiko ndaza mu izina rya Yesu Kristo. Nasanze oh Jehova Jire
si yadukijije atari kubw'ibikorwa byacu. Sinasi ibikorwa byacu, ibikorwa by'Imana ni ADN y'umukristo. Kubera wewe ngo mavuga kandi k'ubusatsi utakemeye nta na kimwe baguha amazi ukamire. Nico gituma wewe ibikorwa byawe, ibikorwa by'abandi bibasaba kuvyuka bakagenda bagakora. Sivyo? Ariko wewe niyo uryamye, you are walking. Niyo uryamye no mu ndoto zawe ubandanya ukora. Nico gituma hari abantu baza kuri wewe bakubwira ati umviriza, naraye ndarota uri kurambwira ubutumwa bwiza, ndagomba kumwakira. Kubera iki? Naho njyama, naho umubiri utohaguruka, I am in activity 24 hours out of 24. Ndi active. Hari abakristo rero baba active bakaba desactive. Uri limité. What is that? I am activated. Igihe cyose uri kuratembera uvuga ati ndazi ko ndi active mu izina rya Yesu Kristo. Uhuye n'umugwayi, Yesu yari active ku buryo umugore agwaye ubutinyanka yaje itsamo y'Imana rivuga ngo yibwira mu mutima. Yibwira mu mutima ntiyasenze, yaribwiye mu mutima namukorako cyane vumengaruke namukorako hajya namukorako ivyo wanje yibwiye mu mutima yarahagaze ahantu arihindukirira aribwira ubutumwa bwiza. Kano kantu ngomba kukubwira, igihe ubona uri kuradandaza uri kurahomba, hari aka application bita kwihindukirira. Utuhindukirira wewe nyene ukiraba mu kiyo ukavuga uti umviriza, wewe ndiko ndabona imbere yanje ntunanigwa ntutemba hasi, wewe ndiko ndabona imbere yanje uruwo hejuru uruwo hasi. Ibyago abansi bawe bazozana n'inzira imwe, Imana izobasubiza inyuma mu nzira indwi. Wewe ndiko ndaraba bige wabonye si nkuru yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyawe bimeze nk'umuco wo mu gitondo tondo utera ugwira mu izina rya Yesu Kristo. Ubu rero ndaguha yandi mategeko masasa, subira ku kibanza, kandi basubira ku kibanza uhasitse ntiwunguka utungisha n'abari muri ico kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Umugore yakijijwe n'ibintu yibwiye mu mutima. Kurya nawe winjiye muri urya muryango utangura kwibwira ibintu randoze. Hari abantu rero binjira mu nzu y'Imana ukamenga binjiye mu isoko kwe, akinjira ngo none ngo bose kwinjira gusa, none so kwinjira gusa. Ugishikagira avuga ati rasa katalaba, ibitangaza byanje namaze kuvyandika muri kane. Ntimurakumva neza. Imbere yo kwandika teme y'ijambo ry'Imana, tangura wandika iby'ijambo ry'Imana riza gukorako. Hallelujah. Uyo niwo mugabane wanyu mu izina rya Yesu Kristo. Uwo niwo mugabane wanyu mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Hari igihe niyumvira inkuru z'umusaraba wa Yesu nkavuga ati finama, none urya musaraba wari gwanje, irya mva yari gwanje. Ku munsi ugira gatatu Yesu azutse asanga abigishwe Emawusi bariko baragenda bavuga ati wavyumvise? Tinanje navyumvise kweli. Yesu baramwisha abatipe n'abamesa baramwisha. Sabantu tubana n'ibikoko vyarisha umwana w'Imana biramurya birajyana. Ntitwari twizeye cyagikorane impande y'inkengera y'ikiyaga, niho warura ati sinanitse inyuma yawe. None ra bamisi kakana kagwaye nari ntunze wari ukaza ati narumvise. Sikama Yesu yasenge gafite umurumbo mwinshi ati none ra n'ibikoko s'abantu. Ndakunda ingene ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu acagwa hagati yabo. Koredesa acagwa hagati yabo. Sabaza ati bimeze gute? Uyo nawe wewe ni wowe ubi Yerusalemu utazi ibyawe, si nkamwebwe nta maradiyo mugira, ni wowe utazi ibyawe Yerusalemu. Hasi none vyagenze gute iyo baza kumenya wari ko arababaza? Byumvikana yuko Yesu azutse atasa nkuko yarari ubwa mbere, kuko bari kucavuga ati ona Jésus amerudi aba suko vyagenze. Paramuraba Yesu yumva arashavuye cyabwira ati mwambura bwenge mwe. Yesu yaravuga nabi mwabantu b'Imana.
tuvyemera uko nyene ati mwambura bwenge ntimwari mubizi yuko yari yarababwiye yuko ku munsi wa gatatu azozuka mu bapfuye atavuga ngo ahera ngaho abasigurira ivyagezwe n'ivyo bavugishwa n'Imana byavuga ko yategerezwa kuzuka ku munsi wa gatatu. Hamageze imbere ya ndakuri ngene ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma arabahumekera yavuze aravuga ati uwo muntu avuga ibintu byo aravuga munyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo arabahumekera ko batahura ivyanditswe. Uyu ni Yesu. Glory to God. This is a dimension of revelation. Hamna kugira ati pastor ivyo uri kuravuga ntavyo numva ati sa ntavyo wumva receive it in the name of Jesus. Tuvuga ati yes ubu ndavyumva mu izina rya Yesu none uhagarara mwibarabara no bivuga why the breath of life yari yarababwiye ati amajambo nababwiye ni mpemu kandi n'ubuzima. That is the Son of God. Batavuga ngo igihe yavugana natwe ngo twaguma twumva dusha mu mutima. Niba hari umuntu higeze kumwira ati ndafise ikibazo iminsi yose yuhagurutse ugiye kuri podium nama numva ndiko ndajugumira brother ntugwaye so ubushuhe bwabaye bwinshi nuko iyo mpagurutse ntaguruka ndi jenyene. They are chariots. You are not alone. Yes, abwira ngo sinzobasiga mwenyene. Igihe uhagurutse yaba bashobora kubona abantu muhagurukana ingene bangana. Kuri podium turi benshi cyane. Glory to God. Time is coming. We could have ubutumwa uhindukirira umumarayika ari buryo bwa ati take a high five in the name of Jesus Christ. Kuko abakuru n'abafise ububasha bigira ku isengero ubwenge bw'aka. That is our story. We are men of the word and we are men of revelation. On top of that, we are men of power. Itubaremesha tubabwira ubuzima ubwo nibwo buzima. Iby'ijambo ry'Imana rivuga ngo muri we in him oba zakatalabadeba muri we hari ubuzima. Yohana akavuga ati kandi ubwo buzima wari umuco w'abaremezi lando zeketeleba uvuga ko ubusinkigenda nzimira aya squatter ntikiri muri dictionary yanje aya kubera iki ndaza aho mponyora ndaza aho ndodora ndaza uwo tuvugana ndaza uwo twicarana ibitari ku rutonde ntavyo nkora kubera iki muri we harimo ubuzima kandi ubwo buzima yari umuco bwari umuco w'abaremezi. That's your word. Iri niryo jambo nizo tuma mubona hari abantu bahagurutse abantu bavuga ati iri shengero naryo gamana kajagari kari muri bano basore bugashobora sakajagari yaba waruza ko wari urimo utarakizwa niko karakajagari ko kugutahana baguteruye bavuga ati none yabaye aragoye ati ntagoye hari kirundi bavuga ngo yaberewe niko karakajagari aho ugenda ahantu bose bakubwira aho uramukanya ahantu baca bavuga ngo umviriza ngo ndagusabye mwana wanje ngo ntuzugendane n'umwaka mwaramukanije uwo waramutsa wese baca bavuga ati ni alert raba neza ati yo urya ni nk'ibomba araturika ako niko karakajagari ni wabona ninjiye mu isengero nkicara hasi ako sakajagari babyita the order of the Spirit of God. Ni wabona abantu bahagurutse bariko barahana amatushe kubera ijambo ry'Imana ako sakajagari ntacu urabona aha nta cabaye umunsi waje ukabona bahagurutse bakatsa imodoka akaja subira akagaruka. Glory. Aho niho uzomenya yuko finalma aba bantu kuva kuwa mbere kuva kuri dadi na mame n'ishyirahamwe ry'abasazi.
n'umwana wanjye azosara ibinyene, n'umwana wawe azosara ibinyene, n'umuzukuru wawe azosara ibinyene mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi aravuga ngo ijambo ryawe rinsosera nk'ubuki. Niba ubona umuntu afashe Bibiliya akavuga ati yeee sama yote papa, mutahure kuko arazi aho yavuye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu muri mwebwe twahuye n'amaso ataboneka kubera ibintu barimo bakaca amen. ngo bari niambia vraiment ngo we ngukiomba eba ngo ni ka transaction to baza bavuga n'abantu bavuga muri rarante ntibigera bavuga nk'uko je ndiko ndavuga ntiborapa bavuga bukibwe na uyu baje ngo none no mwakira byo abiheze garasta. I don't understand. Ariko uyu munsi bamwe muri bo ndabona bahagaze mu kanyosa bariko baravuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi barazi ngene basa uravuga ati wow, what a work of the Spirit of God. Hamukambira ko nzohagarika kuvuga ijambo ry'Imana, never. Abantu twahuye bavuga ati no ku munsi ntibikunda konja, ariko uyu munsi they have enterprises. Hari ikintu kimwe ndakubwira, kuba warinjiye muri Aletheia ntiwiheze. Hari abantu bavuga ati nawe urishima mu bisanzwe byari ibyo karako. Glory to God. Jesus, you are shining in glory. Bamwe muri mwebwe umuco wanyu ni munini ya cyane, umuco wanyu uraka. Hari igihe mugenda gusaba ubuzi bakabona ubukobwa bwiza butambuka, hama ba directeurs généraux nimba kivugika bakabaraba ngo ngurumva ngo uzoze ngo tuvugane muri restaurant. Hariho bamwe rero bagifise mode yo kwiruka bereka satana manayiki. Sometimes when you know who you are, ntiwiruka iyo uzi icuri mugabo utarakimenya uzenga muri pleroma kwe. Sometimes when you know who you are, uragenda ukamusanga ukamubwira uti yes sir, good morning, yambo kana gafaransa keza cyane nakongereza keza cyane kamuramutse kambwira ati ni handi uzobona umuntu atanguye kwitwenga urumva urati ikintu kiriko kiraba umuco wabaye mwinshi, umuco wabaye mwinshi. Ariko nyumvira ati none kano gakobwa gamana yanje ndabihera he? Hari urugezo ugerako satana abazi ikibazo kimwe, mpera he? Sometimes iyo ufise ubusitsi bw'amanga uramuramutsa ukacuvuga uti uyu mwanya uhejeje kuramutsa uzogusubirira. Hari abantu umenga baje gukora kugira bagume hahandi nyene ngo Jeffrey ngo ivyo mfise ni sawa ngo bampemba neza guhamba ngahe ngo sensa me kana kavuga yumva neza. No, naje kwicara ku ntebe ya mbere aya mekashia mugabo utuzuritisha muri biro hariya kugira urabe ingene babikora, kuko aho ukora siho bakora niho barindiririra. Hindukira mugenzi wawe umuhe high five umubwira uti ico nico naremewe mu izina rya Yesu Kristo. Hamuco haguruka ku maguru yawe turarangije mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. I am shining in the name of Jesus. Umusumwe, glory to God. Umusumwe isi zo kwikangura yaracerewe kubera kuno kuri tugufise ego bamwe baracara aba planto mugabo uko kuri tugufise mu service yose ya leta, tugufise turi benshi.
umunsi umwe isi kwikangura batazi ko binjiranywe. Bantu b'Imana, haciye imyaka hari kiza giteye mu isi. Icyo kiza cyitwa ikiza cy'abana b'Imana. Mugihagaze ku maguru yanyu, hari ivyo nashaka ngo mubanze musinzire. Umuntu wese yoba ari muri mwebwe atari bwakira umwami Yesu Kristo, aduze ukuboko acaza ariruka, kuko tugomba kukwinjiza mu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Come in the family. Association de possibilité, faisabilité. Nimba hari umuntu muri kino kibanza atarakira umwami Yesu, abitwerekeje ikiganza cyiwe. Ehe nguriya yo, raba ingene yo. Uyu munsi turanyaga Satani, turamunyaga. Nimba hari uyundi atari bwakira umwami Yesu, erega nawe ntiyacerewe, duza ikiganza cyawe. Uve kwiduza ku buryo ndakubona. Wewe ntacyo waje, ndaba ngaha aha vyahetse. Glory to God. Igumire ngaha. Nimba hari uyundi aduza ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Wumva mutima wewe. Come. Ingo. Oya. Uyu munsi Satani araza kuraba avuga ati, igituma Satani anyanka niki? Kubera iki? Muzobona abantu benshi basohoka ubutumwa butarahera. Kandi hageze ko buhera niho hageze ko twiba. Twinjira kwa Satani twambira ati peti bareke baveyo. Mu izina rya Yesu Kristo. Erega haracyari habandi. Nabo nyene nibaduze ikiganza. Baze mu izina rya Yesu Kristo. Come. Nimbusige mu kibanza wumva ukekeranye mu mutima. Uyu umwanya wawe wo kwakira umwami Yesu. Aho uruduze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Aho uruduze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Aho uruduze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Hariho undi muntu umwe asigaye. I feel it in my spirit. Come. Wumva ubwoba bwinshi, ariko ntiwogira ubwoba yaba waruza aho wageze. Wageze ahantu hari ubukiriro. Aho uruduze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. I feel there is a soul. Aho uruduze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. There is one person, hari umuntu agisigaye mu kibanza. Come. Ingo. Tumukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Tumukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Reka sa umukozi w'Imana azabafashe. Tuduze ibiganza byacu tubasengere mu izina rya Yesu Kristo. Hari nko mezi zitangaje mu maraso ya Yesu. Hari nko mezi zitangaje so yumukiza. Hari nko mezi zitangaje mu maraso ya Yesu. Hari nko so yumukiza. Duze ibiganza byawe ku mwami. Uyu niwo mugisha Imana yaguhaye igihe wavuka ubwa kabiri. Yakwiye ku ngoma icaha cyaguhama. Uyu munsi ufise ubushobozi n'intsinzi biciye muri Kristo Yesu. Sinzi akazi ukora, sinzi ibizotangura ejo kuwa mbere, ariko icyo nzi ni kimwe, ni uko inkuru izovugwa muri iyi ndwi
ari inkuru y'ivyerekeranye n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi ibihe uri kuracamwo n'ivyifuzo wasize imbere y'Imana, ariko ico nzi ni kimwe, nuko muri iyi ndwi Imana igiye gufata kimwe mu vyifuzo vyawe, bibiri mu vyifuzo vyawe, Imana ibikwishure mu izina rya Yesu Kristo. Wewe wahora witwa Nyarucari, wewe wari warasizwe ku ruhande, wewe abantu batashobora no kwiyumvira, wewe wibaza ko tanico umaze, ni muri iyi ndwi Imana igiye kukwambika ubwiza, aho abakuru n'abakomeye bazokwitegereza bakabona agakiza k'Imana. Uyo n'umuco wawe, uyo n'umugabane wawe, nta cyateguriwe kukugwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruguhagurukiye Imana izorutsinda mu rubanza mu izina rya Yesu Kristo. Amashi menshi ku Mwami. Glory to God.